nitwa Majoro Severe abandi umunyumbakumi wo muri quartier Gikizi. Inyigisho twazifashe neza, twazumvise neza gose cyane kuko hamwe bobandanya mu mihingo yose byoba byiza gusumba aho barikira ngaho, kuko bagiye mu mihingo yose bakaza barigisha byerekeye ikiza kiba giteye kiratuma gihera vuba na bwangu, kubera bose babifata mu minwe, babifata nk'amagira bace baza kubyigisha abandi. Natwe duherereye cyo tujejwe tuza guca natwe dusansiriza aho tubaye kugira nabo babimenye bumve ngene bateza kwikingira icyo kiza. Jambo noshikiriza nivyerekeye yuko twumva hasi gose cyane ko muri make mu Kamenge niyo hari ibiharuro binini cyane birenze urugero, neme mu gihugu cyose bavuze yuko ari icya gatatu cy'abantu bamaze kwandura bavuye muri zone Kamenge. Umba mu zone 9 mu makarati 9 dufise amakarati 3 yamaze gusinzikara, agira kane niyo mbamwo. Umba iyo mbamwo ibigezo biharuro by'abantu batandatu ni benshi kukiza muri ako teyisire gose cyonona cyane abantu kandi kinyarutsa umuntu no guhera bahwera. Bavyize rero twacikingira hakiri kare. Iki nacyo noshikiriza hamwe babimenyesha makuru ko namwe bishikana imbere. Ikibazo dufise mu Kamenge ikibazo cy'amazi kirateye isibe vraiment. Baratubwiye ngo batuzaniye amazi wota naho ntayo tubona. Yego mu karate mbamwo ntayariho, barashikanaho ntacyo ngaho byari bisanzwe. Hanyuma amakarati baratubwira ko batuzanira amazi y'amasterene y'igipolisi, ndayabona ahandi ni karate zose bayazanamo. Muri karate iwacu nayo tubona imodoka zirengana ziyajana ahandi, twebwe nayo tubona kandi natwe amabombo y'amazi ahaza. Babyize bagashika imbere mukabwira Regidezo n'ababijejwe bakamenya ngene baturonsa amazi hirya no hino. Ikibazo ni cy'amazi, hari ingwara nyinshi ngira zitera kubyatuka no kubera taronka amazi. Mwumvise ko bashikirije bati hari umwereke kumenya bajije ati mbe none kubera iki izindi ayandi makarate bitarimo. Yego muri make ajya makarate yandi imibereho yabo cyo kimwe n'iwacu tubayeho mu bantu ubuzima buto bubaye turabantu barisunura ko baba nko umwe wese yibana. Oya, tubana turi benshi nyene, murabona bari mu bene igihugu benshi. Cyo tuma rero uhibanda cyane bakaduha amazi kugira tumenye turakaraba, abantu bamesura bagira isuku nyene, uko urumva kwiterwa n'isuku rike hanini. Rero nicyo kintu Rwanda batumye hamenyesha makuru mu gishikana imbere abaturongoye batwirike batuzanira amazi. Ziragira kugira yari byemerengezo ziratanga amazi ngo yatanga buri ikuranya nuko yo bigira mu ishira mu ngiro kugira babivuze, ariko siko babikugenza. Hashobora n'imisi 3 canke imisi 4 atamajya amazi tubonye kwibomba. Rero tunosaba mu dushyikirizane y'amahoro. Murakoze. Twe nk'abo turongoye cyo tugiye kubafasha kwitwararika gukaraba cyane. Kamaze gukaraba nayo indobo imwe mu rupangu ashobora gukaraba make kugira yinjiye ava hanze agashika karaba, aha n'ahandi hose yagiye agakaraba. Icyo kintu cyo tugiye kubahimiriza kugira babishire mu ngiro aho dusanzwe turongoye. Mwitondoro wanje nitwa Majoro Severe, ariko bapanze Majoro indome ni zimwe. Majoro Severe igome nyumbakumi muri karate Gikizi. Abandi nje ndongoye rwego abanyumbakumi muri karate Gikizi.